umupapa nawe ntafise ingene atanga urukundo, umupapa nawe arafise ingene yereka urukundo abana, kandi mugabo mu mutwe w'umwana niko bisanzwe bipanze, kandi iyo bikozwe neza birafasha abana kuri izo ngero zose. Hanyuma rero uti birashika umuvyeyi akarera umwana ari umwe, aba ari umupapa canke ari umumama, mbega aho bigenda gute? Aho rero biragoye mugabo birashoboka. Bisaba yuko haba ikintu bita effet compensatoire. Faut que birasaba ko wa mumama canke wa mupapa arangura inshingano za wa wundi adahari, akagerageza akaba ari wa muntu nimba ari umumama akunda umwana amwitaho, mugabo kandi habaye ikosa akamenya ingene abikosora, agakora ca gikorwa ca papa co guhana. umva ategereza gukora ivyo bintu bibiri. Muri ico gihe bakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu twese, ukwemera kuvyara ubuzima. Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye n'ivyo umwe wese arimwo. Action Vibes TV tubifuriza kuroranirwa no kugumana n'Imana, igume yitayeho ivyanyu, igume bashigikiye muri vyose na hose. Uno munsi kuri Action Vibes TV inyuma ya kamera ni Umukutsa Kivi Nemeyimana Jean d'Arc, imbere ya kamera naho ni umuhinga yize ivy'inyifato n'imibereho hamwe no gukura neza kw'ibibondo, ariko ndashobora kuba ntabivuze ko bitunganye. Reka ndamuha ikaze, karibu mutumire wacu, mutwidondore, mwongere nimba araho noba navuze ko bitari neza, muheze mutwidondore, mutwibwire. Karibu, murakoze. Murakoze cyane. Amazina nitwa Justin Mugisha, harimo nk'uko yavuze nizi vyerekeye imibereho n'inyifato, ariko kandi nitaho ivyerekeye indero y'abana, gukura hamwe no gufasha abavyeyi kugira ngo bamenye ico bashobora gukora mu vyerekeye indero y'abana babo. Nkorera muri cabinet Turere ngaha mwadusanze, kandi navyo mu byo dukora n'ivyo harimo kwakira, kumviriza no gufasha abavyeyi hamwe n'urwaruka rufise ingorane, ariko kandi harimo no gutanga inyigisho ku bavyeyi bifuza kumenya byinshi mu vyerekeye indero. Ego cyane, turaguhaye ikaze mutumire wacu, duheze tuganire. Muri rusangi indero y'umwana yubakwa akiri mutonya kandi ikubakirwa ku ziko. Rero iyo bitagenze neza ngo yubake umushinge akiri mutonya, niyo agiye arakura ntaco biheza ngo biragora kugira ngo umuntu agorore. No kuvuga uko agenda araduga kuma stade de development yiwe, sinzi ngena umuhinga azaho kidufashamo mu Kirundi, iyo hagize izasimba canke ntazubake neza biraheza bikazomugirira ingaruka mbi. None mutumire wacu tugomba utuganirire, mbega kubera iki ivyerekeye indero y'umwana bikenewe kwiyumvirwako bikavugwako kugira ngo iyo ndero y'umwana yubakike neza? Ego cane. Icambere mwari mwakivuze mu ntangamarara nuko indero y'umwana cane cane kuva akiri muto ari novuga nti umushinge w'ubuzima bwiwe bwose. Ni umushinge w'ubuzima bwiwe bwose, kuko ico azoba mu buyabaga, ico azoba niyamara gukura akaba umureserugo canke inarugo, kenshi abikura muri ico gihe. Niho bavuga bati ibintu umwana azobamwo iyo yatagize igikorwa abironka imbere y'imyaka 3. Bisigura yuko ikintu ataronse muri iyo myaka, ataronse abamufasha kugira ngo babikosore, ivyo bintu biraheza bikamukurikira. Ico ni kimwe. Ica kabiri naco, burya umuntu aba umuvyeyi iyo avyaye, nta shure rihari ryo kurera, umuntu akarera uko yarezwe. Ikindi naco nuko uno munsi
kuri ico ciyumviro nyene kare umuntu yaba afise ba inasenge ba nyinabo hafi canke n'abavyeyi biwe hafi kugira ngo bamubwire ivyo yokora n'ingene yokora ibintu, ariko uno munsi kubera hari abantu bari mu mahanga, hari abantu bari mu mihinga itandukanye batari hafi y'abavyeyi, bica vyumvikana yuko bigoye yuko babandi bari na senge babandi bose bashobora kumufasha kumuha novuga nti ivyo mufasha kugira ngo ashobore kurera neza ntavyo aba akironka neza. Hanyuma ikindi naco nuko isi irahinduka, hari ivyiyumviro bishasha, hari ibintu vyinshi bisanga umuntu asa n'uzimira akibaza ati none nkore kuri ico rero naco ni ikintu dushobora gufatira tukavuga tuti birakenewe ko bivugwa, birakenewe ko biganirwa kugira ngo umuntu ari muri iryo banga yumve ingene ashobora kuvyifatamwo. Ego cane, urakoze cane mutumire wacu, uratubwiye yuko indero y'umwana ico azovamwo acubaka akiri mutonya. Mbega none turazi neza yuko umwana iyo ari mutonya, iyo yagize amahirwe aba bana na papa na mama nibo bamufasha kubaka iyo ndero yiwe. None wohezo ukatuyagira uruhara rwa papa na mama mu ndero y'umwana iyo bahari bose. Murakoze cane, ushakamo ako kantu cane ati iyo bahari bose. Ego. Kuko birashika ugasanga kubera imvo izi na ziriya hariho umwe ubu rero nawe no kumwibuka. Ego cane, tuyagire ari kuri papa na mama bose bahari, muce mutuyagira no mu gihe umuvyeyi kubera zamvo bavuga zitandukanye aba ariko yirerana ibibondo ari umwe. Ego cane. Icambere nuko muri iyo ndero abavyeyi baha umwana babiteze yuko papa abaha ico nokwita security. Biragoye ingene tuza kugihindura mu Kirundi, mugabo n'ico kintu cose babona yuko gishobora kubatekanya. Ico kintu c'uko umwana amenya ati papa nihari. Aho rero kugira ngo abantu babitahure, ico kintu ca security umwana ari mutoya aba yibaza ko se wiwe ata kintu na kimwe comunanira, aba yibaza yuko papa wiwe n'abavyeyi n'umumama aravuga ati papa wawe niyaza nk'ubu atari hafi nk'aba bavyeyi bawe arakwica, ndaza kumubwira vya bintu vyose wakoze, ati uraza kubimusubirira, muza kubimusigurira. Uwo mwana acamenya ati papa, ariko kandi iyo hagize ikintu gikenerwa baba bazi yuko papa ari we ahari, aba ari we atanga novuga nti ivyo bintu materiel, ivyo bintu biboneka. Ugasanga kuri abamama bavuga ngo ugasanga barazi yuko papa wewe abaha ivyo bintu. Ni n'ubundi buryo bwa security. Ariko kandi umwana muri bwa buryo bwo kuvuga ati papa ashoboye byose, naho hagira umuntu amukubita akaba yazi nzobibwira papa. Murumva aho bishika. Hariho rero umuntu yariko aravuga avuga ati muri iyo nzira nyene avuga ati burya intambara canke ibihe twashiyemo byatugiriye nabi, ati kuko nk'ubuye umuntu yumvise barashe ku ruhande akabona mu papa yirutse munsi y'igitanda, ati bica bituma ca cizigira umwana mufitiye kwa kwemera mufitiye kugabanuka. Aho ni ku ruhara rw'umupapa. Hanyuma ku ruhara rw'umuvyeyi nawe w'umumama nuko aba ategereza gutanga urukundo, urukundo rutagabanije, ico bita la tendresse, urukundo rworoheje. Muri urwo rukundo rero niho umwana papa arakara. Papa muri ya security sinabivuze, niwe ajeje gukosora amakosa yabaye, niwe ajeje guhana ibitagenze neza, niwe ajeje
rero mama nawe ni wa wundi umwana hagize ikimugora niwe vyorohera naho mama ashobora gukara agahana mugabo biroroshe yuko umwana yitura mama wiwe abo umuhungu canke umukobwa kugira ngo mumare ivyamugoye abana bamushavuje abana ivyamugoye vyose. Yego, ikibazo cose afise aba yumva yogitura wa wundi watubwira yuko wewe ajejwe gutanga urukundo, kumviriza. Mu gihe numvise yuko mutubwiye ko papa nawe ari hariya kugira ngo atunganye acunga umutekano w'abamugiriye nabi, ariho ivyo biriko biramugora, mugabo mama nawe ace aza amwumvirize, amufashe gutorera inyishu y'ivyo bibazo, mugabo vya bindi bikomakomeye vyaherewe abapapa. Yego. Mugabo si ibintu novuga ngo ntibihinduka. Umupapa nawe arafise ingene atanga urukundo, umupapa nawe arafise ingene yereka urukundo abana, kandi mugabo mu mutwe w'umwana niko bisanzwe bipanze, kandi iyo bikozwe neza birafasha abana kuri izo ngero zose. Hanyuma rero uti birashika umuvyeyi akarera umwana ari umwe, aba ari umupapa canke ari umumama, mbega aho bigenda gute? Aho rero biragoye mugabo birashoboka. Bisaba yuko haba ikintu bita effet compensatoire. Faut que birasaba ko wa mumama canke wa mupapa arangura inshingano za wa wundi atahari, akagerageza akaba ari wa muntu nimba ari umumama akunda umwana amwitaho, mugabo kandi habaye ikosa akamenya ingene abikosora, agakora ca gikorwa ca papa co guhana. Umva ategereza gukora ivyo bintu bibiri. Muri ico gihe rero bisaba ibintu vyinshi, mugabo birashoboka, kandi hariho kumbure n'abamama canke abapapa babishoboye kwitaho abana no gushobora kugumana ca kibanza co guhana canke guhanura, kandi umwana agakura yumva ko aronse vyose. Iyo bidakunze, iyo bimugoye kubera imfuvyi canke ziriya, biba bikenewe yuko yifashisha abandi bantu. Ashobora kuba ari nk'umumama akaba afise basaza we canke akaba afise baramu we, akagerageza yuko abo bantu bagerageza kuza barahaca, bagerageza kuza barahaba. Ni naco kibanza kandi gishobora gufatwa nk'ubuye nka barya batwaye inda zitifujwe, ni naco kibanza gishobora gufatwa na barya ba sokuru, kuko bobo barahari, kandi urumva uwo mwana baramwakiriye mu muryango. Rero baheza bakaraba ingene baza barafasha wa wundi yavyara, hanyuma kugira ngo babandanye barera. Utubwiye ikintu gikomeye cyane, uti umuvyeyi iyo asigaye ari umwe yogerageza gukora ivyo mugenzi we, ivyo uwo basangiye kwibaruka ico kibondo yari gukora. Ico nsigaranye numvise kimbereye gikomeye muri jewe, nuko iyo atabishoboye yifashisha, ari umumama akifashisha base wabo b'umwana, canke ari umupapa akifashisha bashikiwe canke ba nyinabo w'umwana. Ico kintu kirakomeye cyane kuri Axia Vibes TV. Mugume mudukurikirana, muraza kuhumvira byinshi kandi bibungura, bibagirira akamaro muri kino kiganiro. Umutumire wacu uno munsi turi mu buzima bwiruka kandi buzimvye. Ni gute umuvyeyi yoshobora kwitaho abana akongera agashobora ngo nukwirukanga akarondera ibibeshaho uwo mwana, kugira ngo uwo mwana abe yaronse yandero kandi yongere aronke n'umukate n'ibiharage? Murakoze cyane. Iki kibazo ni ikibazo nkoramutima cyane, muti kubera iki? Kuko uno munsi mu buzima turimo, ubwira umuvyeyi uti niwiteho umwana, nuravye umwana akeneye, akakubwira ati mbega nomwitaho, nkaguma ndamwitaho, azorya iki, nzomuriha ishuri iki, kandi ibyo bariko aragusigara biba vyumvikana. Hanyuma hariho n'abandi bakabareba bati ndiko ndakora cane kugira ngo nzomuronderere ubuzima, kandi navyo birumvikana. Ariko muri ivyo vyose
ikibazo mwabajije nico ciza kuvuga tuti mbega muri ubwo buzima aho ategeza kumuronderera ibyo afungura ibimubeshaho n'ibimutuma azoshika kuri bya byo mwifuriza nico kintu gihambaye. Singira ndavyishure nk'uko kumbure bashobora kuba bavyiteze, mugabo ngira ngerageze gutanga ivyiyumviro bishobora kubafasha kwiyumvira. Ego cane. Icya mbere ni uko umwana ntabeshwaho n'ibyo kurya gusa. Urashobora kumuha ibyo kurya byose, ukamwigisha ahantu heza, ukagendera ahantu heza, akambara neza, ugaca usanga ntacavuyemo. Kimwe wamwifuriza ugasanga aragihushije. Icya kabiri naco birashoboka yuko wewe wibaza yuko kumwubakira inzu bihambaye, mugabo ugasanga kumbure ivyo bintu uriko uramuronderera biboneka bifatika, ugasanga yabitakaje. Uti kubera iki? Uwo mwana ugasanga wowe ico gihe wazanye vya bintu vyose, nivyo nkunda kuvuga, wazanye vya bintu vyose, wazanye y'amahera y'ishure, wazanye iki, ugasanga kw'ishure ntariko ariga, ugasanga yakuze wamwubakiye inzu, ukazumva hariyo abantu bakora gutera inkuru sinzi ko ari byo, ukazumva nk'umwana abajije umuvyeyi wiwe umbe uzopfa ryari kugira murishe iyi nzu. Ico numva yuko umuvyeyi tuba kuba yaruhiye ubusa. Hanyuma ikindi naco gihambaye kandi naco co gutahura nuko muri ubwo buzima umwana arakeneye yuko hagira umuntu amuba hafi. Ashobora kuba afise ivyo vyose ariko akababuza akanyamuneza. Nta kintu kibabaje nk'uko abantu bose babona ko umerewe neza, babona ko ufise vyose ariko bagasanga ntibyohewe. Ivyo rero birahari kandi nivyo bituma kumbure n'ivyo bintu tuba dufise dushobora kubisesagura, tukabisesagura ukutariko. Rero ico twokora nk'abavyeyi turahamagariwe kurondera umwanya w'ivyo bintu vyose kandi tukabishira ku rugero rumwe, ariko tukibuka yuko kumbure burya ibidutwara umwanya si ukurondera umukate w'abana. Ndakunda kubivuga ni mbega umwanya w'inyuma y'akazi ndawukoresha iki? Mbega nimba turi abavyeyi babiri, niba umwe yaduze ruguru, niba umwe yavuye yagiye ahandi hantu, mbega uwo wundi ahasigaye ariko akora iki? Muri ca kimwe twari twavuze uruhara rwo mu umwe wese, mbega wa wundi aribuka gukora igikorwa ca wa wundi? Hanyuma mbega ibitwamamwo vy'imanza, ibitwamamwo vyo kuja kuraba abaguze ni vyiza cane. Urumva ugasanga wagiye mu rubanza wazindutse wiriweyo, hanyuma ugasanga bukeye naho ne wagiye mu bindi, tugasanga nta mwanya tugifise, ushitse ugasika urusha. Rero nkibaza nti tubanze turabe neza ingene dupanga imyanya yacu, hanyuma nitwahise kuraba imyanya turabe ako kazi mbega niko kadutwara umwanya, mbega nugakora gute, bikenewe ugashika muhira ukabaraba naho yoba ari amasaha abiri ukumviriza ivyo biriwemo. Hanyuma nimba ufise akazi kenshi kwere ko tugakore abana bamaze kuryama, kuko nibaza ko iyo bikunda nahone bishobora kuba vyiza kurusha hako abana batakubona, baratashe ntibakubonye, barashitse wabigishije, hanyuma bararyamye batakubonye, uratashe usanze baryamye, bukeye ugasanga nk'umuvyeyi aramaze nk'indwi yose atabonanye n'abana. Si ukubashira urubanza, mbwa nubwira ngo dufashanye kuraba mbega ako kanya gato uronse ugakoresha iki. Ego cane, urakoze, ndagukengurukiye kuri izo mpanuro uriko uraduha twebwe abavyeyi buno munsi. Muravuze muti abavyeyi bofata akanya ko kuba kumwe n'abana. Mbega witegereje uyu munsi w'uno munsi, ni gute umuvyeyi yoha abana indangagaciro zibafasha gukura neza, les valeurs zibatuma bashobora gukura neza? Ico rero kiragoye, mugabo kandi ni ikintu gikenewe ko tuganirako.
muti kubera iki? Umuntu atanga ico afise. Yego. Nuko jewe mbanza gukora muri jewe kugira ngo izo valeur canke izo principe zibanze zijeho. Mbega jewe ubuzima bwanje butunganije gute? Mbega nibiki nemera nibiki ntemera? Aho tugombe dusimbize, tugombe tuvuge n'ivyo kwemera, vyo kwemera Imana, vyo kwemera vyo ku mutima. Mbega ko dushaka abana bacu baba bagororotse, mbega twe turagororotse? Aho rero tugarutse kuri za ndangagaciro, ni ukuvuga ukuri, ni ukuba umuntu atomoye, ni ukuba umuntu akundana, ni ukuba umuntu yitaho abandi, ni ukuba umuntu atajanwa n'umuyaga. Muri ivyo vyose harakenewe ko twiyumvira twebwe. Mbega twebwe ntaho duhora tubesha. Ku bisanzwe uko ndavyumvise ndabitahuye, tuba akarorero kabo, ni ukuvuga ngo batwigirako. Nimba rero twebwe dufise bibi, tuzoze kubaronderamwo vyiza kuko bazokwimita ivyo tugira. Tubabere rero akarorero keza, twebwe tubanze tumere neza kugira ngo nabo bamere neza, ngira nuko mwariko murabivuga. Ego cane, nk'ubu nk'akarorero yashobora gushika navyo ni inkuru numvise, ingene nk'akarorero nk'umuvyeyi ashobora kubwira umwana wiwe ari umuntu aje kumwishuza ngo ugende umubwire ko atari hari. Hama umwana nawe agaca asubiramwo uko nyene, bimwe vy'abana ngo papa mbwiye ngo nze kukubwira ko atari hari. Ego. Canke ugaca usanga turiko turagenda turi kumwe, hanyuma ugasanga umuntu agutelefone utarashika aho uriko uraja, ugaca umubwira ngo urumva ngo ndaduze ruguru. Hama uwo mwana arazi yuko uri Bujumbura. Ivyo rero ni ibintu bikunda kudushikira. Rero turiko turavuga ama valeur, turiko turavuga ama principe, turabitwengene tuganye ubuzima bwacu, turengene dufise nuvuga nti inyifato zacu, kuko wabivuze neza, abana baraturaba gusumba uko batwumviriza. Hanyuma ikindi naco nuko abana rimwe hariyo abana barenganya. Wowe urazi ko mu buzima bwa misi yose atakindi ukora atari ukubesha, hanyuma ugaca umuhana ko yabesha. Umva yuko rimwe avuga ati ninakura nkangana na papa, nkangana na mama, nani nzoba nemerewe kubesha. Ego cane, urakoze mutumire wacu kuri Axia Vibes TV. None ngerageje kumviriza uko uri kuratuganirira, birasaba ko abavyeyi baja hamwe bakaganira ku ndero y'abana ngena bobarera. Urakoze mutumire wacu kuri Axia Vibes TV. Ngerageje kumviriza uko uriko uratuganirira, ndumvise ko abavyeyi nabo bikwiye yuko baja hamwe bakaganira. None ni gute boganira kugira ngo bashobore gushika iyo bashobore kuganira ku ndero y'abana babo, babashikane aho bifuza ko bashika? Ni ikintu gihambaye kiyago hagati y'abavyeyi kuvyerekeye indero. Ego. Ku basanzwe bazi vya Bibiliya barazi akarorero k'umunara wa Babeli. Icatumye iryo munara udashika kw'ijuru si uko barya abantu batari bafise ivyo kuwubaka, ahubwo ni kubera babudugije, hanyuma communication kwa kuyaga uko bari basanzwe bumvikana kurahinduka. Amusavye ivu amusavye ivu kamuha itafari, amusavye amazi akamuha itafari. Rero mu vyerekeye indero harakenewe ko abavyeyi babiri iyo bahari bicara kugira ngo baganire ku vyerekeye indero y'abana babo.
ego cyane barahejeje kwicara kugira ngo bumve kumwe ingene barera abana. None ni gute boca bahindukira bakaganiriza ba bana babo kugira ngo bikunde bazovemwo ico babifuzako, donc bazobaronkemwo ico babashaka koko bazoba. Yego cyane. Hariyo akantu nagira mvuge kuri kiya duhejeje nicerekeye uko kuganira ico bifasha ni nk'iyo abantu bashaka kubaka inzu. Iyo bashaka kubaka inzu barafata umwanya bakiyumvira ati mbega tugira etaje canke tugira inzu isanzwe yo hasi, tugira ivyondo canke tugira amabuye canke tugira amatafari. Ivyo n'abavyeyi bicara bakiyumvira dushaka kurera umwana ameze gute. Hanyuma bamaze kwiyumvira bavuga ati tuzokubaka ivyumba 5 canke icumba kimwe. Ivyo vyose bamaze kubibona bashaka bati rero ngo dukora ikintu abavyeyi bokwirinda. Nico bashaka kuvuga ni ukuvuguruzanya imbere y'abana. Abantu bazumva ngo ndekere umwana ngo abana bawe ngo bangira ibi ngo wawe usara kwica. Hariho rero n'abavyeyi usanga babwira abana ibintu bibi ku bandi bavyeyi. Ivyo bintu umenye yuko nimba wavuze nawe umuvyeyi kanaka hanyuma akazoza ashaka gukora ca kintu twigera kuvuga mu ntango, abana bazomuraba bavuga bati mbega urazi ko tukuzi, turazi ko twakumvise. Bisigura yuko rero abavyeyi bakeneye nakabanga umuntu ashobora kubibira, bakeneye ikintu bavugana. Naho yosanga uwo bubakanye canke uwundi muvyeyi ari mu makosa, yomuhamagara bakamuja ahantu ari babiri biherereye, akamubwira ati ntujye kwiya kuntu. Hanyuma amubwira imbere y'abana nabo aca yumva yuko yamugaye, akamubwira ati rero byagenze uku byagenze kuri. Hanyuma bakaraba ingene bahinyanyura. Hariyo n'igihe umuvyeyi bikenerwa yuko yemera amakosa y'uwundi imbere y'abana, mbwa bakaja kubikosorera ahandi. Ahubwo mfatiye kuri aho nyene, hari aho bishobora gushika sivyo twifuza kuri Action Vibes TV, sivyo twifuriza imiryango, ariko hari aho bishobora gushika abavyeyi bakaba batumvikana, umupapa ntiyumvikane n'umumama bikanka pe. Mbega bo kwitwara gute kugira ngo noneho ntibihave vyandukira abana ngo bibagirire nabi. Yego cyane. Ico ni ukukivuga mu buryo bukurikira. Hariho izo mpamvu zatumye batumvikana canke bavana. Rero hari abavyeyi bishika ugasanga bashaka kubwira abana ingorane z'uwundi muvyeyi, amakosa y'uwundi muvyeyi, ububi. Kuko umuntu wese buriye mwarinze mushwana wowe ubona kuri mukuri, wowe rero ugomba kuvuga ububi bwa nimba uri umumama bwa papa. Niko ngira muri ko muri tubwire cyane. Aho rero muri ico gihe abo bana hari igihe bashobora kumenya n'ibintu batari bakeneye kumenya canke badashobora no gutahura, kuko bavuga bati none ibi bintu nibihe. Fate nk'akarorero nk'iyo nk'abavyeyi bariko barapfa nk'ibintu vyo mu cumba hari iwabo. Ica kabiri, kugira ngo ico tukivuge birakenewe yuko abavyeyi babwira abana ivyo bakeneye. Nk'akarorero bashobora gushika ntawubihitamwo, abavyeyi bagatandukana. Ubwo muri ico gihe kirazira yuko abavyeyi babwira abana bakiri bato cane cane imvo nyamukuru zituma batandukana. Ariko barashobora kubabwira ati kubera hari ibintu bimwe bimwe tudahurizako, twashimye kutabana. Ega nabo bana baba babibona, baba babona kumbure ivyo bitagenda neza. Mugabo ikizira canke ico bokwirinda ni ukubabwira vyose, ni ukubabwira ngo umva ngo papa wawe mama wawe
abo bana barashobora kuvyumva ariko ntibavyakire muri bo, kuko naho abo bavyeyi bafise ivyo bapfa, abo bana bobo ubwabo barabakunda kandi babakunda umwe umwe wese, bataravye amakosa, bataravye n'ico kumbure bapfa. Ego cyane urakoze mutumire wacu w'umuhinga, wowe bivuze Kabuhinga, mugabo na jewe ndibuka igihe nariko nditegurira ubugeni, marene wanje yarambwiye ati turaganira turashikira kuri ico kibazo, ati hari aho bishobora gushika sivyo umuntu asaba kandi sivyo ategekanye, ati kandi noneho umuntu bamuhuye mukuze mwese si mpaka byose mwame muvyumva ku murongo umwe, ati rero bishitse ntimuzokwigere n'umunsi wa rimwe mugira divergence sera, mugira amatati, mugira imishwano imbere y'abana kubera muba muriko murabicimba, ati ahubwo muzofume mufata akanya mugenda ahantu hiherereye, nimba ari mu kibanza ceranda ahantu basengera, nimba ari mu kibanza citanguye, mugende mu biganire, ahubwo muze kugaruka muhira mufise imyaho nziza, mukeye ibibondo vyanyu bizokwama bibona papa mama bakeye. None urumva uko yabimbwiye, Imana imuhezagire, nawe Kabuhinga ubivuze kwa kundi nyene. Ego cane turiko dutera tugana ku musozo. Kuri Axia Vibes TV turahigiye ibitari bike mu vyerekeye indero no kuregwa neza kw'abana kugira ngo bazovemwo ivyo twifuza. None gamutumire wacu, gute umuvyeyi yotera intege umwana kugira ngo abandanye akorana ubwira azoshikire vya bindi umuvyeyi aba mwifuza ko, mbega wo mutera intege gute kugira ngo agumane umwete? Murakoze cyane kuri ico kibazo, kandi ikibazo gihambaye kandi kiri mu mice itandukanye. Ubwa mbere ni uko muri aha turiko tuvugira mu Burundi kandi turiko tuvuga ikirundi, nibaza ko benshi hariho bazovyumva ari abarundi, naho hariho n'abandi bumva ikirundi bashobora kutwumviriza. Ica mbere ni uko ivyerekeye gutera intege ntibihera gusa kuri byagenze neza, ariko bihera ku tuntu duto duto. Uri kuraba umwana, naho ari umwana w'umwaka umwe, yihaye ico ciyumviro akazana umuvyeyi akamuzanira ibirato, ni ukumushimira. Naho afata ku kantu gatoya akagatora akakaguha, ni ukumushimira. Niko gutera intege, kuko umuntu agizwe n'ugushaka kumenya ingene abantu bamwiyumvirako n'ingene babona ivyo akora. Muri ico gihe rero reka tugombe dufatire ku karero kamwe, kandi nako nibaza ko gakenewe, ibintu vyo kw'ishuri. Umwana wamurungitse kuja kw'ishuri, hariho kumbure inguvu akoresha ama effort kugira ngo ashobore kuronka urya mwimbu yaronse. Mbega dukora iki kugira ngo dushobore kumubwira muti wakoze neza, wagerageje, nizera ko uwundi munsi uzorusha. Uwo mwana muri we haca hazamo akantu ati ndumva ko banyizigiye. Hanyuma hari ibindi bintu, umwana ni ukumuha ivyo akora, ama responsabilité, ukamuha utuntu hama ukamushimira ko yadukoze neza. Utwo tuntu twose umwana azarakura, ukamubwira uti uyu wewe uzokora iki. Ivyo bintu birashobora kumufasha. Rero turafise, sinzi ko ari kamere canke ngene tumeze, yaho abavyeyi usanga dushaka kugaya ibintu. Umwana yakoze iki, mbega ico co kutayikoze kuri ico, nibaza ko ari ikintu tugerageza gukora. Kumbure hariho n'ikindi kintu gihambaye dukunda kuvuga, sinzi impamvu abavyeyi cane cane b'abarundi baba mu Burundi tutabwira abana tuti turagukunda, turakwishimiye, turakwizigiye, turakunezererewe, turaguhimbariwe. Ivyo ntaco bigugwa, ariko birafise akamaro kanini ku bana. Ego cane birafise akamaro kanini. Hariho ico uvuze numvise canyubatse, kumujeja amabanga, aca yumva ko yakuze, aca abikora neza.
uba ukoze ibikorwa bibiri, uba umwigishije kubikora kandi uba umutumye no muri we akura. Ego cane, dufatire kuri ico uherejeko. None twoshigikira gute? Abavyeyi turakunda kunyarukirwa iyo umwana atagukoreye kimwe wamushakako. Wamurungitse kw'ishure, wamurihiye, akaca azana umwimbu udashaka, canke ugasanga waramureze, waragize vya bindi vyose kabuhinga watubwira, mugabo ukaza ubona afashe iyindi nzira, agiye mu vyo wowe utamushakako. Mbega naho umuvyeyi yoca yitwara gute? Yoshigikira gute mu kanya ka mbere bikibaye naho umuvyeyi aba akiri muri shoga? Ica mbere ni uko umuvyeyi ahamagariwe gukunda umwana urukundo rudafise ivyo ruvuyeko, ndamuha inconditionnel. Ego. Kuko umwana ntitumukunda kubera ico afise, kubera ico yakoze neza, ariko tumukunda kubera ari umwana. Kandi ico kirahambaye. Muti kubera iki? Umwana nk'iyo bishitse uri ahantu ukaza wumva nk'akarorero nk'ikirahure kiguye hasi, umwana agiciyeko canke ukaza wumva nk'umuvyeyi ngo utameneye ca kirahure ngo wihende ngo sisange camenetse, wavyumvise ko camenetse? Ego. Aca yumva ati mbega ko atabaje ko canguye kose ntakomeretse. Aca yumva yuko afise agaciro gato bivanye na ca kintu. Ica kabiri, mbega ninde atagorwa adafise ibimugoye? Ninde adafise ibimushikira? N'abana nabo birabashikira. Igice gishika niki? Twebwe kumbure turakuze, kumbure twebwe turafise ingene tubana n'ibitugoye. Muri ico gihe rero haba hasigaye ko tutahura yuko abana cane cane abakiri bato ntibaba baramenya, ntibaba bararonka n'inguvu zishobora kubafasha kugira ngo bashobore gutorera umuti bashikiye. Aho rero tuba dukeneye kubaba hafi. Ego cane. Yayobewe kw'ishure, mbega wowe uvyakira gute? Nivyo birababaje. Yakoze ikosa, nivyo birababaje. Ariko hejuru y'ivyo, hambavu y'ivyo vyose, haba hakenewe yuko wewe uhaba kugira umwereke yuko naho kumbura abantu bose mu kibano aha yiga batamutahuye, hariho umuntu umwe yamutahuye. Kandi bisigura yuko kumutahura ntimuntahure nabi, kumutahura ntibisigura yuko umushigikiye, ahubwo kumutahura ni ukumwereka yuko uri uhari kugira ngo umufashe guhaguruka muri ayo makosa, muri ivyo vyamugoye. Burya n'Imana niko imeze. Imana ivuga iti umukunzi wanje nzomuryoshajyosha, nzomukorera ibishoboka vyose kugira ngo umutima wiwe ugaruke kuri jewe. Hanyuma niyagaruka ni nka wa mugani w'umuvyeyi w'ikigongwe, umwana wiwe agarutse yakoze iki? Yamugiriye igishika. Kandi urya muvyeyi kaya kantu, hariyo akantu sinzi ko tuhora tugatahura. Urya muvyeyi yabonye umwana wiwe akiri kure, sinzi ko ako kantu bagatahura. Ntiyari bwavuge vya bintu navyo ndashobora kubishikako, yari akimeze nabi, yaracambaye za mpuzu, vya birato yari yakuye, yari yaragurishije akiri kure. Hanyuma araza amugwako. Wa muvyeyi yari afise vyose, mwumva ingene yamwakiriye. Hanyuma umwana hari utuntu yari yateguye aza kumubwira, urumva ngo nagucumuye ko ntiyanamuhaye n'umwanya wo kubiheza. Ico ni ikintu gihambaye, ni ikintu novuga nti abavyeyi twokwigira kuri uwo mutima, kuko bavuga ngo umuvyeyi ni Imana ya kabiri.
hari n'akabyino cyangwa akaririmbo kabivuga. ego Tugire kuri uwo mutima w'Imana kuko abana baraca mu bintu byinshi bituma badatahura, mugabo nawe wewe wari umwe cyangwa mwari babiri uri kumutahura, namwe muramwikuye. Hariho agafoto, agasanamu, aho usanga nk'iyo ababyeyi babiri batandukanye, umwe aja hariya uwundi akaja hariya, hama bagaca berekana umwana afashe impuzu y'umwe n'impuzu y'uwundi, mugabo munsi yiwe y'uwo mwana hariho ikinogo. Hariho rero n'ibindi bintu bimutegereye bimeze nk'ibikoko bimurindiriye. Ati wa muvyeyi umwe akagira intambwe imwe akaja hariya, uwundi akagira intambwe akaja hariya, bagatandukana, gaca gakorokera muri ivyo kakana akaja gakorokera muri vya bintu, hanyuma bice bimwakira. Ego cane. Urumva turumvise yuko ari ahacu ho kugira intambara ikomeye, nimba koko twifuza ko aba bana ibibondo twibarutse bizovamwo abo tubifuza ko babamwo. Ni uruhara ntangere rero rw'abavyeyi, baba bari kumwe ari bose canke iyo yahasigaye ari umwe. Kuri Asia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu twese, uno munsi twize ibintu bikomeye cyane. None nagomba nshimire wewe wabanye natwe muri no video kuva igitangura gushika hano turiko tugenda tugana ku musozo. Mpeze nshimire ku buryo budasanzwe umutumire wacu, turagukengurukiye mutumire wacu, kandi turiyumvira yuko n'uwundi munsi twagize ikindi kintu dushaka kuronka k'ubumenyi ku bijanye no gukura n'imibereho y'umwana, ko muzotwakirana ikaze. None musubire muramutse abariko baratumviriza, mwongere musubire kwidondora kugira ngo n'abadufatiye mu nzira bagende babamenye. Ego byari bihimbaye kubona twayaze, kandi kubona twashoboye gushika kuri ibi vyiyumviro. Nizigira ko bizofasha umwe canke uriya, ariko kandi si ivyo vyonyene. Nagerageje gutanga ivyiyumviro bikuru bishobora gufasha abantu, bisigura yuko n'ikindi gihe dushobora kuba nayo tuganira, kuko nari navuze nti muri Cabinet Turere turagira tukumviriza tugafasha, ariko kandi turigisha. Kuba turi ngaha, kuba twashoboye kuganira kuri aya majambo, igihambaye nuko ubwo buzima abo bavyeyi bifuza gushikako, ivyo vyose bifuriza abana bishobora gushikwako. Rero twe tuzoba turi ngaha kugira ngo tubandanye tuganira, tubandanye twumvikana. Hanyuma nitwa Justin Mugisha nk'uko mwabivuze, hanyuma nkorera muri Cabinet Turere. Bashobora kubaza bati Cabinet Turere iri hehe? Cabinet Turere iri mu kigo ca benshi bazi kuri Ndongozi, muri biro B214. Ego cyane, murakoze. Nanje kuri Asia Vibes TV ni Nemeyimana Jeanne d'Arc umukuza TV. Gende ndakwibukije wewe wadukurikiranye ukaba utaragira sabone, gende uyigize. Turifuza amakomantere yanyu kugira ngo tumenye aho twabandanya duhinyanyura, kugira ngo tubahe ibiganiro bibanezereje. Kino kiganiro ukabona uwo woshobora kugisangiza, hari aho uvuga uti wa muntu wo mu muryango iki kiganiro yaragikwiye, utugirire iyo partage, hama bizotuma natwe biduha ingufu zo kubandanya tubakorera ibiganiro bibahimbara. Murakoze cyane. Inyuma ya kamera yari Nemeyimana Jeanne d'Arc. Mugire umunsi mwiza, murakoze.